Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na byanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari umwanya tuza kugaruka n'ubundi ariko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ahanini ko bagabo batatu harimwo Martino Niteretse, Edouard Nduwimana ndetse n'umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. Aba bose uko tubavuze ngaha muraza kumviriza ivyabo, gusa nanone tukaza gutangura kuri Martin Niteretse. Gusa ico aba bagabo bose bahuriza ko nubwo babaye abagabo bakomeye cyane muri politike y'u Burundi ndetse no mu nzego zitandukanye, aba bose baratwaye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Kuri ubu rero Martin Niteretse niwe agezweko. Ibiriko biraba vyose mu gihugu abantu bariko barabireba, ibiriko birashikira abanywanyi b'umugambwe Seneri ndetse n'umushinga amateka Honorable Agatorwa, bikaba bivugwa ko uyu ari we wenyene abifisemwo uruhara rukomeye cyane. Yitwa Martin Niteretse, amaze umwaka n'amezi adashika kuri 6 ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Imbere yuko agenwa muri aya mabanga ntiyarazwi cyane muri politike y'u Burundi. Muri leta arafise ikibanza kidasanzwe. Uyu akaba ameze nkaho ari icegera c'umushikiranganje wa mbere. Martin Niteretse we wenyene aratwara ubushikiranganje butatu, harimwo ubwahora bwitwa ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, ubwahora bwitwa ubushikiranganje bw'umutekano ndetse n'ubwahora bwitwa ubushikiranganje bwo kwegereza intwaro abanyagihugu n'iterambere ry'amakomine. Agaba kandi igipolisi, akaba nafise ijisho ku nzego z'iperereza, aragaba babura amatari n'abastanteri bose, akandi akagaba ubutunzi bw'amakomine. Ubushikiranganje bwari bwagenewe igihangange aho President Evariste Ndayishimiye yashikiye ku butegetsi, iruhande ya General Bunyoni. Mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yari yahawe ubushikiranganje budasanzwe bumugira wa kabiri muri leta, aho General Gervais Ndirakobuca abereye umushikiranganje wa mbere. General Gervais Ndirakobuca yari yahawe ubushikiranganje none ntiyashimye kwinjiza muri leta ikindi gihangange cyo mushirako igitutu. Bikaba bivuga ko yashimye kuduza abakozi babiri bari bamwegereye mu bushikiranganje, harimwo wari umuyobozi mwishikira wiwe amuduza kuba umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bwa mbere, mu gihe kandi wari umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje amugira umushikiranganje amusubirira. Uyo akaba ari Martino Niteretse. Kugena Martin Niteretse kwabaye nko kugena umuhungu wiwe muri politike, anamuha ikibanza gisumba ico abandi bashikiranganje bose. Bikaba bwaranabaye bwa mbere kuva mu mwaka w'2007 umushikiranganje ajejwe umutekano ataba ari umupolisi. Dikumbure Ndirakobuca yatoye ubuhinga bw'ingene aguma ari we nyene yirabira ico gisata mu guterekaho umuyoboke. Muri iki kiringo cyose Martin Niteretse yaranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye navyo tugiye kugaruka ko muri ano makuru. Rimwe mu majambo Martin Niteretse yatangaje abantu kwabaye kumenyesha icesi igikorwa c'abashinga ntahe geze mu Burundi. Urwego rw'abashinga ntahe rukaba rufise ikibanza ntangere mu mateka y'u Burundi, ariko kandi n'urwego rwabangamiwe n'intwaro nka zose kuva Republika itanguye, kubera abashinga ntahe basa n'abafatanye n'ingoma y'u Burundi. Aho haziye rero imigambwe myinshi, naho abashikiriye ubutegetsi babona umengo abashinga ntahe begereye uprona. Abasendede FDD bo baje bavyunyura barondera gusubiriza abashinga ntahe n'imbonera kure, ariko aho hose nta numwe yari bwobake kuvuga ko igikorwa c'abashinga ntahe kirangiye mu Burundi. Izina Martin Niteretse ryaravuzwe mu matati yabaye mu muryango urimo umurwizatunga, aho murumuna we yabujijwe kubakana n'uwo yahisemwo bamuhoye ko bidasangiye ubwoko. Iki ni ikibazo cyakomeye cyane kugeza naho uwo musore n'abamushigikiye bapfunzwe ndwi yose. Kubona umushikiranganje ngo yivanga mu matati bene ayo byatumye haba abamwibaza ko intumbero afise.
mu ngendo Martin Niteretse yagiye abashikiranganje bagize mu ntara zitandukanye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023. Martin Niteretse yumvise azarafata ingingo giturumbuka atabanje no kuraba ivyo amategeko avuga. Bimwe mu vyo yakoze yaratangaje ko ata musore azosubira kurekurirwa kubaka aterekanye inzu isakaje amabati canke amategura. Yaratangaje kandi ko ata musitani azosubira kuva mu ikomine adahurusha na buramatari w'intara. Ntiyaniyumviriye gupfuma akora itegeko rishiraho ivyo bintu. Imujemwe vyose yarabivuga akavyita amategeko ataravye ko atategeko ryasanzwe avuguruje. Ni nako kandi Martin Niteretse niwe muntu umushikiranganje wa mbere w'intwaro hagati mu gihugu akaba n'umunyepolitike akomeye yabaye uwa mbere mu kubuza umugambwe SNL gutunganya amakoraniro yayo. Akaba hari guhimbaza isabukuru y'imyaka 4 uwo mugambwe wari umaze wemerewe gukora. Ivyo vyabaye mu mwaka uheze ntago twe twashika muri uyu mwaka. Ico gihe yararondeye icitwazo ngo n'umugambwe ngo muri uwo mugambwe hariyo abatumvikana. Intumbero yama izwi yo hageze imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kwibuza kwamamara mu gihe CNDD-FDD yo itigera ihagarika imyamamazo yayo. Kanundura kandi Martin Niteretse aho yasigura impamvu zatumye hagarikwa abaharanira agateka kazina muntu batanu. Aha rero tugiye kubigaruka ko neza. Aba mu guhagarikwa kwabo harimwo abagize abantu batanu bagizwe n'indongozi z'amashiramwe yigenga AFGB ndetse na APDH. Mu siguro z'ibice gihe Martin Niteretse ntiyigeze hagarara ku itegeko na rimwe. Yavuze umwikeko afise kandi umwikeko kutubakiye ku mategeko. Ico gihe baragirijwe vyinshi gushika naho bagirizwa ko bashobora kuba bakorana n'abaroberi baza guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ico gihe akaba navuze ko atana amafaranga abo bana nagateka kazina muntu baba bafise n'ubundi atayi amafaranga ava mu bikorwa birabana n'ubugizi bwa nabi. Nako kandi Martin Niteretse muri uyu mwaka noneho ariho yabaye kimenya bose na benshi batari bamuzi vyarangiye bamumenye. Ibi akaba ari kurwa ry'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa mu kibanza cyo gutwara umugambwe SNL. Aha rero niho ibintu vyinshi vyagiye biramenyekanira. Muri uku kwezi nibwo Martin Niteretse ubwiwe yemeje ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe SNL yari ryabereye Ingozi. Akaba ari ikoraniro ryatowemwo umwe mu bagabo bari ku ruhande rutavuga rumwe n'umushinga amateka Agathon Rwasa. Mu nyuma ivyavuye muri iryo koraniro vyose vyarahezagiwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ari we Martin Niteretse. Yemeje ko ivyo zose vyavuye muri iryo koraniro vyemejwe kandi vyakurikijwe amategeko. Ni mu gihe imbere yaho Agathon Rwasa mwandika inshuro nyinshi ariko amakete yose yandikiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse akankwa gusubizwa. Bamwe bakanavuga ko mbere hari vyinshi Agathon Rwasa yarasaba Martin Niteretse gusaba ikanka. Ni mu gihe kandi n'abategetsi bakomeye bo muri CNDD-FDD babajijwe ku vy'iki kibazo, aho twovugamwo umukuru w'igihugu ndetse n'umunyamabanga mukuru uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu Nyeniteka Reverend Ndikuriyo. Aba bose bakaza kuvyanka bakavuga ko batoza bivanga mu bibazo vy'abandi bantu. Ni nako kandi Reverend Ndikuriyo ubwiwe we yari yategetse ngo yigeze kwibwira Rwasa ko ico agwana naco nabo arico bagwaniye Ndihuki atobisunga gazifuza kuja mu mugambwe CNDD-FDD n'ubundi ibitagikunze. Kuri ubu rero Agathon Rwasa n'ubundi n'umugambwe wiwe bariko baraca mu bihe bitoroshe aho yasubirijwe. Bamwe bakavuga ko Martin Niteretse yakoreshejwe nk'igikoresho c'umugambwe CNDD-FDD nyene mu gusambura uyu mugambwe SNL. Bamwe bakanavuga ko ibikorwa vyose ari mwarakora n'ubundi azovyicuza. Ni mu gihe kandi ku ngingo irabana no guhagarika abanyarwanda mu gihugu c'u Burundi igihe havugwa ivyo kutumvikana hagati y'ibihugu bibiri ndetse n'imbibe ibi bihugu bihana zikugarwa. Martin Niteretse ari mu bantu bagize uruhare rukomeye mbere naho mu majambo yashikirije ubwiwe yivugiye ko umwansi w'igihugu c'u Burundi ari Paul Kagame.
ni mu gihe kandi benshi baza ati ni Nduwimana canke ni Ndakugarika. Muri iyi myaka 18 iheze hari abashikiranganje bari bajejwe intwaro y'agati batazibagiranwa, hakaba harimwo aba bose bakaba bari bajejwe intwaro y'agati nyene, harimwo Edouard Nduwimana yabaye rurangiranwa mu kuburagiza no gusambura imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, mwe bitanya kurizasiyo mu guturubika abarongo amashirahamwe yigenga no mu mvugo gushinyaguriza abarundi. Ngariko mu kibi yakora Edouard Nduwimana yagerageza kugerekeza n'amategeko. Mu mvugo yarumvikana ko yize amashuri ako ari incabwenge ariko ikoresha uruyeri rwinshi. Wundi yamamaye yatwaye ubwo bushikiranganje n'ubundi yabaye Gervase Ndirakobuca bataziranda kugarika. Uyu nawe yabaye rurangiza mu mvugo y'Igikenye aho avuga yishigikiye ku buryo avuze atawusubizayo. Niwe yazanye ko umushikiranganje we nyene ahinduka itegeko, candikwa canke kitandikwa icavuze cyategezwa gushirwa mu ngiro, kubomagura amazu mu gihugu cyose, kwirukana abanyonga amakinga n'amapikipiki mu gisagara ca Bujumbura si benshi vyari korohera uretse Ndakugarika. Ibi bintu birabana no kwirukana amakinga n'amapikipiki mu gisagara ca Bujumbura, benshi barebuka ingene yaje ari ingingo itangaje cyane, gushika naho wahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Arengiyome Bunyoni we yaza avuga ko leta yoba igiye kwicara none ikongera ikiga ku vy'iki kibazo. Gusa umushikiranganje wari umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ari we General de Police Gervase Ndirakobuca we akavuga ati nibave mu gisagara gushika naho yabahaye ikiringo batagomba kurenza mu gisagara. Benshi bati mu vyo Martin Niteretse amaze gukora mu mwaka n'amezi adashikana kuri 6 ari muri iki kibanza cy'umushikiranganje wa mbere, ngo nawe ngo ntawuzi ko azosiga izina ry'ikibi kibishe mu gihugu. Ariko ivyo akora biboneka ko yariko yamura, ivyo akora biboneka ko ariko yamura kuri abo bagabo babiri, harimwo guhonyanga uburenganzira bw'abarundi nka Edouard Nduwimana no gukankama bukitwa amategeko nk'uwo yasubiriye, ngo nivyo arazamura ku nivyo ariko aramura kubamutanguriye. Ikibazo azogira nuko aterekana ubwenge nk'ubwa Edouard Nduwimana kandi akaba adafise ijunja nk'irya Ndakugarika. Bamwe bati ngo vyiza yohindura kitwararika ibizomuha gusiga izina ryiza mu gihugu, ngo bamwe bakanavuga ko babona akiri muto, ngo ubutegetsi buraryosha ariko burahera, ngo bwishinze rwose buraburira kandi bubarera nabi, nk'uko bigendera abahimvye ati nkora mu bindi ngukure mu bagabo, akabarirwe ko ubutegetsi yo gaheze umuntu akabarirwa k'ubutegetsi iyo gaheze umuntu yikangurana ibimaramare vyinshi. Ngaba rero abagabo batatu batwaye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, kuri bakaba hagezwe ko ikiringo ca Martin Niteretse, ndetse bamwe batanatinya kwita ko ari umwana w'umushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca muri politike. Uyu rero akaba ubwo yitwarira ubwahoze ari ubushikiranganje butatu, harimwo ubwahora bwitwa ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, ubwahora bwitwa ubushikiranganje bw'umutekano, ndetse n'ubwahora bwitwa ubushikiranganje bwo kwegereza intwaro abanyagihugu n'iterambere rya makomine. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite ndakubwira ngo utoje nadushikiriza usangize bagenzi bawe ano makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV Imana iba hezagire.